Ku matariki ya 12 na 13 y'ukwezi kwa 12 mu bihumbi 2024 mu rubanza rwa muganga Christophe Sahabo rwariko rubera mu Ruyigi, Ministère Public ari bo bashikiriza amanza basabiye gupfungwa Dr Jean David Pirot, umuyobozi mukuru wa Conseil d'Administration ya Kira, ibihano bigera ku myaka 5 vyo gupfungwa n'amande y'ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi. Ku ruhande rw'uwahoze atwara ibitaro Kira Hospital, muganga Sahabo Christophe, Ministère Public yamusabiye imyaka 5 yo gupfungwa hamwe n'imiliyoni 7 z'amande. Hama bakaba bishimikije icaha no kwita foisage de faux, guhindura impapuro impimbano, ikintu gitangaje mu mategeko kitigera kinabaho ukurikije imanza z'ivyaha ingene zimeze, nuko bavuze bati ku mpapuro zine bavuga yuko zifise impimbano, ku rupapuro rumwe baruciye imyaka 5 muri ico caha ca foisage de faux, baca bagwiza na 4 ibi myaka 20. Ivyo rero ntibigigwa na gato, kuko icaha cakozwe naho vyoba ku mpapuro 1000, iguma ari ico caha ntushobora gucuvuza ati cangwiza ku rupapuro rumwe iyi myaka itegekanijwe n'igitabo mpanavyaha ufatiye ku mpapuro zakozwe. Ivyo rero ni ibintu bitangaje bitabaho. Ntushobora gusabira ibihano ku bintu bitumvikana nk'ivyo kandi bidafise intumbero ivuye ku bintu vyishimikije amategeko. Rero abamuburanira barashoboye kwerekana bati igihe yafatwa hari ordinateur yakoresha yafashwe, ntihaba ico twokwita procès verbal ya saisie et perquisition. Ati rero mu gihe mwe mu bituzaniye uko mutayitweretse iyo PV, bisigura ko ivyo bintu ari vyiwanya atari ivyiwacu. Reka rero abo bamuburanira barashoboye kwerekana ko ata kintu na kimwe gifashe mu vyo Ministère Public iri kirerekana, ata n'ivyabona biriho irerekana ko dossier rero ari ubusa, bafatiye no kungene yaranzwe n'utunenge twinshi.